turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Uyu munsi turarangiza igitabo cyacu ca Yona tumaze imisi turiko tugeze ku cyacu ca kane. Twarabonye ingene Imana ikoresha Yona, igishinga ntahe c'Imana ikagikoresha naho menga igishinga ntahe c'intege nke, ariko kubera carimo kumvira, carimo gufata nkama message d'urgence Imana yamuhaye, dusanga Imana mu mpuhwe zayo no mu kigongo cayo no mu kibabwe ifitiye abantu babinyinewe ikoresha igishinga ntahe cayo na mukuzana ikanguro ridasanzwe. Ubu rero tugaruke kuri Yona turabe ingene amerewe. Mu gice cyacu ca kane arashavuye. Ijambo mbere banakoresha ngo araraka cyane, ni ijambo mu gihe risobanurwa kubabara vya bindi birenze urugero. Acavuga ati Mana, jewe nari ndabizi kuri Imana itera kuraka, igira impuhwe nyinshi, uri Imana yigarura ngo ntizane ikibi. Ibi nivyo vyatuvye cagihe nanka kugenda. Ni kuvuga ko Yona yumva ababajwe rwose n'ico Imana yakoze, naho gifatiye mu karangamutima kayo k'ubuntu n'impuhwe n'imbabazi. Uyu Yona nawe nyene aza yamaze kubenefisia, kuko nawe nyene kugira ngo ave mu nda y'urufi yagiriwe ubuntu, yagiriwe imbabazi, yagiriwe impuhwe. Ariko izi mbabazi yagiriwe ntiyifuza ko Imana izishisa ku bandi bantu, gushikaho avuga ati jewe nopfuma mpfa. Umurongo wa 3 ngo pfuma unyica kuko gupfa kundutiye kubaho. Wari bwabone umuntu aja muri depression kubera Imana yakoreye ivyiza uwundi muntu. Wari bwabone ubwo gwanko umuntu agira ku buryo uwo muntu afitiye akazikira akorewe ikintu ciza bimutwara mu kwihebura ku buryo yumva ata mpamvu afiseho kubaho, hakuwo muntu yogirirwa neza. Murashobora kwiyumvira ingene Yona yari yamanutse simba. Bene data, iyo dutanguye kwinjirwamwo n'urwanko n'inzigo tuba twamanutse hasi gose cane. Yona yari hasi ku buryo yari munsi y'ingene abanyamahanga bamufashe bobo. Mwibuke abanyamahanga yanka gutya. Wibuke yuko abanyamahanga cagihe Yona ubufindo bwerekana ko ari we atumye abari mu bwato bagira ibyago, baramubwiye Yona ati tukugire gute? Yona ati ni munte mu ruzi, ariko urwo ruzi rwaruzi rurimo isuriranya ridasanzwe. Baje abanyamahanga ngo baratinya, ngo baranka, baravuga ati oya reka tumanze tugerageze. Baragerageza biranka yuko bamuta mu mazi kubera impuhwe, kubera ikigongwe. Ngo byanse gose niho bavuze bati Mana, nukuri tubabarire kuri kintu tugira dukore, nukuri tugirire ikigongwe Mana, nukuri utubabarire, ntuduharure ko amaraso y'uyu muntu. Ariko naba nimba abanyamahanga bafise n'impuhwe kuri Yona, iyumvire Yona kuvuga yuko yumva yopfuma apfa ko abona abanyamahanga bakizwa. Bashobora kwibaza, igicerekana yuko dushobora umuntu yitirirwa Imana ashobora kugwa hasi, ashobora kumanuka hasi akagira inyifato n'ibigumbagumba mbere biri munsi y'ivyo abapagani bakora. Urabona ko Yona vy'ukuri yarakeneye kunaguka, yarakeneye ko Imana imukiza kandi ikamubohora runo rwango afitiye abantu b'Ininewe. Sinzi hamwe Imana yohishura ibiri mu mitima yacu, hamwe Imana yokwerekana ibigumbagumba vy'inzigo, ikeba, rivalite, competition, jalousie, bino bintu vyose, ino mizi y'umururazi yibika muri twebwe iratandukanye n'ingene Imana imeze. Imana ni nyarukundo, Imana ni nyakigongwe, kandi Yona nk'umuvugisha akwiye kuba un reflet, akwiye kuba igitutu cica Imana iri. Yohana ariko yandika ibijanye n'urukundo rw'Imana, acavuga ati nk'uko Imana iri niko natwe turi mw'isi. Uyu murongo wagiye ukoreshwa n'abantu bamwe bagira ngo bavuge yuko ari Imana, ariko Yohana ariko avuga kujanye n'urukundo, akavuga ati nk'uko Imana iri
ari urukundo niko dukwiye kuba natwe mw'isi kubaho kandi tukagendera mu rukundo. Hano tubona Yona adeprima kubera Imana ikoze ibintu atiteze, kubera Imana ndatumbereje izo mpuhwe n'ico kigongwe uko we abishaka. Reka tugare ku bijanye no kwigenga kw'Imana. Imana irigenga, sitwe tuyibwira ngo kunda jewe ngo ni wanke naka. Imana itumbereza ubuntu bwayo n'impuhwe zayo n'ikigongwe cayo uko yo ishaka, n'umuvugishwa wayo siwe atumbereza ibikorwa vy'Imana no gukora kw'Imana. Reka ndababwire, depression kenshi ingorane dukunda kugira ni ukwivanga n'ukwiganza kw'Imana. Kenshi depression tugwamwo canke kumva tumerewe nabi ni kwihereza uruhara rurenze ubwo dukwiye kugira kubijanye n'ivy'Imana iri kwirakora n'ibiriko birashika mu buzima bw'abandi bantu n'ibiriko biradushika ko natwebwe mu buzima bwacu. Uretse ko tudashobora gukontrola ibiba mu buzima bw'abandi bantu, natwebwe ubwacu ntidukontrola ibiba mu buzima bwacu. Rero abantu bagwa mu ngorane za depression kubera bikoreye umutwaro Imana itabikoreza, bitwararitse ibintu Imana itari kubabwira kwitwararika. Mbega Mana je kutampereje ibintu nakayabironse, ko kino kintu nshaka kugenda gutya Gamana utari kuragikora, ko nagusabye kino kintu Gamana inshuro nyinshi utari kurakimpereza. Iyo utanguye kuremerwa nuko Imana itakoze ibintu ko wowe ushaka, biza guhera wihebuye kandi uri muri depression. Ariko reka ndababwire, biraruhura kurekera vyose Imana, ngo reka twikoreze uhoraho urugendo rwacu rwose, niko izaburi ivuga. Reka tumwikoreze urugendo rwacu rwose. Amen. Hariho umuntu yanditse akantu mu minsi heze ahora dufasha tukapostinga amasitation mu Kirundi. Yaratwandikiye ijambo rya Matthew Henry wa mpastori w'umupuritain yanditse kuri Bibiliya yose. Yari ijambo yavuze ati witegurire ibibi hama wizigire ivyiza, ariko wakire ivy'Imana ikoze, vyaba bibi vyaba vyiza. Kenshi turuha kubera twikoreye umutwaro Imana itatwikoreje, turiko turi interfera no kwiganza kw'Imana. Ariko katurabe kandi Imana mu rukundo rwayo iguma poursuivre Yona. Twabonye igitabo ca Yona kivuga impuhwe z'Imana kuri Israeli iri kwirahezagirwa batabibereye, kuri Ninewe Imana igiriye ubuntu, kuri Yona Imana ibandanye kurikirana ngo imunagure. Mbega Yona kugira Imana imunagure, Imana ibigenza gute? Ngo ica imeza igiti c'ikibonobono. Nta uzi kino giti ngene caba kimeze, kubera iri jambo rigaragara muri Bibiliya ngaha gusa. Ariko ubwoko bwa kino giti naho tutakizi neza, ncaba ari igiti gishobora kwama ibibabi binini ku buryo umuntu ashobora kwicara vyoroshe mu gitutu akumva ararutse. Nawe rero kubera ari yicaye ahantu arindiye ko Imana havi hari ico gisagara, Imana ica imumereza ico giti kugira ngo kimumare ayo magorwa yumve ko aruhutse. Ibi vyerekana Imana mu mpuhwe zayo ingene Imana gikurikirana Yona. Mugabihejeje ikikora ikindi kintu kugira ngo imuvure, kugira ngo imukize, ariko integeza gukora muri we. Ngo icimeza igikogoshe kigaca kijya giti c'ikibonobono, kigaca gikabirana n'ibibabi bigaca vyuma, hanyuma izuba rigaca rimunaga Yona mu mutwe. Hanyuma agashobora kandi kuvuga ati ya urabona ingene kino giti casa neza, cari gishuritse neza, none raba mu mwanya muto yigamana uciye ibibabi vyacu bigiye hehe? Hanyuma araba ijambo Imana imubwira, maze Imana ibaza Yona ati mbega ko urakijwe utyo n'ico kibonobono ugize neza? Hanyuma umurongo wa 10 uwo aramaze ati ko ugiriye ikibabagwe ico kibonobono utakoreye kandi utamejeje, none jewe sinari nkwiye kugira ikibabagwe Ninewe? Hariho therapy Imana iri kwirakora hano. Yona afise ingorane ya compassion, afise nta mpuhwe agira. Imana ikora iki? Ica imeze ikibonobono kiza kumuhereza ibigumbagumba biri positive, ibigumbagumba vyiza. Hano tuvuga bidugiye twereka ngo Yona yagiriye ikibabagwe ikibonobono. Ati ico giti casa neza, none kigiye he? Ibibabi vyacu bigiye he? Agira umwitwarariko igiti. Imagine ugati kufitiye umwitwarariko ikibabagwe igiti. Just nari kugirira ikibabagwe imishaha y'abantu 120 barenga. Tubona yuko Imana mu buntu bwayo iri kwiravyura ikigumbagumba ciza muri Yona, iri kwiravyura ikigumbagumba c'impuhwe muri we. Sinzi uri kuranyumviza, ushobora kuba waraye ati sinzoharira,
ushobora kuba warisibye tujya mu muntu sinzokwigira ndamukunda, ushobora kumva muri wowe mbere warakorewe amakosa, warahemukiwe, ukumva ibigumbagumba biri muri wowe n'umururazi gusa. Imana irashobora kumeza ikigumbagumba gishasha muri wewe. Imana yamejeje ikibonobono, Imana yamejeje igiti kigashurika neza. Imana irashobora kumeza ikigumbagumba ciza muri wewe. Imana irashobora kutugirira chirurgie spirituelle, ikatuvura, ikatwuzuza urukundo mu kibanza c'umururazi, ikatwuzuza imbabazi mu kibanza co kudaharira. Imana irashoboye kunagura imitima yacu ikintu cyose cyatubabaje, ikintu cyose cyaduteye kugira umubabaro muri twebwe. Hano Yona umubabaro wiwe nturi justifié, ariko kumbure uri kuranyumviriza ugati je simeze nka Yona, naragiriwe nabi, narahemukiwe, narakorewe nabi, ariko nawe bimeze gutyo. Nta mpamvu ufise yo kumera gutyo. Imana ibwira Kayini ati mbega Kayini kubera kumeze gutyo. Kayini atimeze gute? Imana ibwira ati je ndavye ingene ibigumbagumba vyawe bimeze, icaha kibunze ku rugi kandi niwe kirondera ariko ukwiye kukinesha. Ariko ntiyigeze avyumva, ariko ibigumbagumba vyiwe bibi bimutera kwica mwene wabo Abeli. Wowe uri kuranyumviriza, ntujustifie ingene wiyumva muri uno mwanya kubera ivyo wakorewe. Birivuga ngo icaha kibunze ku rugi kandi niwe kirondera ariko ukwiye kukinesha. Reka Imana uyingingira ashobora kumara umubabaro kandi ikawusubiriza umunezero, ubwo gwanwe ikarusubiriza urukundo, ugudaharira Imana ikagusubiriza uguharira. Tuko turarangiza twibukira ijambo rikomeye Imana ikwirakoresha. Imana missionnaire, Imana ifitiye impuhwe imisha itarakizwa, ngo mfitiye ikibabagwe abantu 120,000. Muno mwanya twatanguye tuvuga ko ishengero ry'Imana dakwiye kwiyugarana mu mpome zine gusa. Ingorane ya Yona ashaka gusa Imana imukoreshereze mu bw'Isirayeli wabo. Reka ndababwira muno mwanya turaganira, hari apana 120,000 amamiliyoni y'amoko atarashikirwa n'ubutumwa bwiza. Imana ivuga ko ifise ikibabagwe c'ayo moko. Reka uri kuranyumviriza, reka ishengero ryo mu Burundi rihaguruke rigira uruhara rwaryo mu vy'Imana yifuza gukora muri ayo mahanga, muri ayo moko. Reka tubimiringote ishikane impuhwe z'Imana ku batarakizwa badukikuje mu kibano, mu miryango, eka no kw'isi yose. Mwarakoze kubana nanje muri ino gitabo cyose ca Yona. Imana ibaha umugisha, usubire inyuma nyimba hari ivyo utakurikiye, uraba ama episode azi imbere kugira ngo usubire kandi urimbure utekanye umutima w'amasengesho ivyo twaganiriye vyose kuri gitabo ca Yona. Ubuntu bw'Imana bushibamire imitima yacu muri Kristo Yesu no muri mpembe yera. Amen. Turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama, kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu.